hewe ndashitesha ndabonye Angel yakuze ntumbiwe nuko nta kurunga ikifoto namufasheje biranyaruka pe asigaye yanavuga Odi bawi karibuka boss Study DoLau Mabouja. Hala 5. Hala Hala 5. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, bienvenue for Ray. Je suis en train de Friday yo kujoegwa. Ya vendredi yo kuvibinga. Ya Friday ya pop. So about hanging out kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday in India. Vendredi nyene. Ituma wiga bice muri hangout. Ituma wunguka ibintu byinshi. Ituma umenya abantu deep. My people. Iyi Friday nateye biteka narosiba kujya kuba ndi kumwe n'abantu mukunda gukurikirana kenshi banzumwe ko natugire cheers shamanda ni intro yanje cheers nuko musanzwe mumenyereye this weekend narosiba kujya kuba ndi kumwe n'abantu mukunda kubona ama social media atandukanye narosiba kujya kuba ndi kumwe n'abantu baza kutubwira ga story kameze fresh sana narosiba ko peut-être wewe urafise umuntu muri famille yanyu canke urafise amahasa muri famille yanyu canke urafise abagenzi b'amahasa mugabo ukaba utazi ukuntu ubuzima bwabo bumeze ukaba utazi uburyohe bw'amahasa bice muri hangout this weekend uraza kunguka umenye byinshi nateye biteka ryo kuba ndi kumwe na DoLau Twins sembera kuri Instagram yabo kuri urabe DoLau Twins ugere kuri recherche uraza kubona ama pictures yabo kunasa neza uraza kubona quel.1 ni OG amahasa OG umeze neza turashima ndabaye ikaze mu kiganiro cyane cya hangout urakoze kabisa okay le 14 février lycée Valentin le 15 février abagenzi fait des amis apa yuko muri abavukanye apa yuko muri amahasa muri n'abagenzi ndifuza kumenya ama gift mwahanye twahanye jana Loriane we na Loriane bizarrement ntitwamaduhana ama gift twatuyahana imission du mois 15 l'occasion se présente ntiduhana ikintu kubera ari occasion genre ari fête et tout mbonye nk'ikintu ciza ndamugurira mbonye ikintu ciza arangurira okay urazi ico Loriane akunda Loriane urazi ico Loriane akunda en fait rana twebwe ikintu nkunda nawe abagikunda bizarre ce qui fait que nk'ubu ngiye nk'ahantu nkashima nk'uturato canke impuzu kenshi sinigurira jenyene gusaga umugurira wewe nico gituma kenshi usanga dufise ibintu biri identique reka tugaruke rero mu buto bwanyu mukiri bato sivyo mwakuze mu muryango umeze gute mwakuze muri entourage imeze gute nicaye ikintu abantu babakundira mu buto bwanyu en fait twebwe turi bakuru mu muryango w'abana batanu haba ni twebwe turi abakobwa gusa haba twakuze nk'abandi bana sauf que nyene kubera ko twavutse turi babiri donc abakobwa babiri tugaca tugira aba petit frère twebwe twakuze tuzi yuko abantu bose bavuka ari babiri ico ni cabi mwakuze muzi yuko abantu bose bavuka ari babiri du moins abakobwa c'est abahungu kubera twari dufise exemple y'abatoyi bacu nkaba ikindi naco nje nakuze nibona muri uyu ce qui fait que turi muri maternelle baratubwira yuko twamenya amazina yacu tugeze muri primaire twese twari tuzi ko twitwa izina rimwe iryahereye Loriane cyangwa Loriane kandi tukarigwanira twumva ariko du moins niryo zina ryoroshe no ku abana biraborohera Loriane gusumba plus Loriane ce qui fait que n'abavyeyi bavuga mama Loriane papa Loriane rero uyu unya yaca yumva umengo uraguriye umwe rero mu kugwanira izina Loriane niwe wacitwa oya sinze nayitwaye c'est à moi niko abavyeyi bamwise sauf que urumva nta zina ryanje narinzi nabona umengo twese dutegerezwa kwitwa izina rimwe si twese twarose mu miryango yacu chance yo kuronka amahasa si twese dufise ihasa ryacu mugabo mutubwire n'ubwahe buryohe bwo kugira ihasa ryawe Loriane n'ubwahe buryohe buhari bwo kugira Loriane nukuri hari ikintu aronka n'ingene ndabisigura hariho kenshi mpora nibaza yuko ari kubera
twavutse turi abakobwa gusa muhira iwacu donc on a été obligé d'être de meilleurs amis ariko kandi naho turi abagenzi cyane hariho ibyo tudahurizako mugabo la plupart des fois naho twoshwana ntibimara na 2 minutes une seconde biba biheze ninde aba uwa mbere gusaba ikigongo wundi oya urumva uyu unye ari plus sinzi ko nabisigura hama urumva sinzi ndababarira n'ingoga kumurusha ce qui fait que hageze umwanya tutavugana ndumva niyo ko ari ikintu habaye ikibazo to dutegereza urumva kutegereza kuvugana nta saha ishobora kwera twebwe twashapuranira nta saha ryo kwera nico n'abavyeyi bacu batubwira ati batangariye c'est genre naho twopfa ikintu gute ubwo nyene usanga turiko turavugana kimvana abana babandi bahejeje kugwana niko twari tumeze turi abana donc nabo turabisazaye ubaza yuko Lauriane atari kumwe na Doriane ubuzima bwawe bumeze gute kubera ko munda twari kumwe nakuze ndamubona ego hari igihe twatandukana ariko twagiye gutandukana dukuze tukiri abana ntitwigeze dutandukana kiretse mu mashuri tugeze muri primaire baradutandukanije kugira dushobore kwikoncentra kubera ko turi kumwe twaba dusa ico tuvuga twaba dusa utuntu turiko turavuga ce qui fait que urumva abantu nk'abo ntibashobora kwigana kwama bafonse rero urumva ariko nyene ndumva yuko ni parti yiwanje sinshobora kubaho ntariko ndamubaza uko ameze atari karambaza ingene meze ntazi amakuru yiwe kwa do umwe wese turafise ukuntu tuja kwiraba mu cirore ukaca uvuga ati jewe meze uku wundi uravye ihasa ryawe kandi turafise n'ukuntu turaravye pete twari hano bashobora kuba diferense ukavuga ati naka afise amaso manini naka afise amaso matoya niyo diferense tuba tugira pete twayandi mahasi kuri mwebwe muravye Lauriane yicaye ikintu bibaza adafise office visage cyangwa umubiri wa apparence yawe je trouve oui différence non franchement sinzi mugabo jewe personnellement sinigera mbona ko dusa ça fait bigenze gute mbona yuko dusa comme des sœurs bavukana apana nyene bya bindi umuntu ngarakwihenze ko irya mbere byaratublesa nyene umuntu akwihenze ko mugabo au fur et à mesure twaramenyereye turabifatanya ibisanzwe turavuga none ko dusa tugire gute kubera ko nivyo twama tubwira n'abantu certes on est des jumelles mais on est deux personnes différentes chacune d'entre nous arafise personnalité yiwe ce qui fait que iyo uri kuravuga ngo urumva ibintu byose ni bimwe ibintu byose ni bimwe byaratublesa kubera ko twavuga ati none hariho umwe atabaho muri twebwe umwe ni fantôme donc ico gituma turi abantu babiri batandukanye ego amatrait physique nyene ntitwovyanka kandi niko Imana yabishatse kubona wewe na Lauriane mufitanye ubucuti burenze mukundana umugenzi burenze uba wigeze kwifuza nawe kuzovyara amaso ego ndabishaka kabisa abahungu abakobwa ab'Imana izomba Lauriane nuko bimeze nta preference pe ariko ndumva yuko ndashaka kuvyara amahasa kugira ndabe ivyo ko babaho nkuko natwe twabayeho okay reka subire kandi mu buto bwanyu urazi yuko mumaze kwa amahasa murashobora kuba mucanga abantu mwakuranye mugiye gukina mugenze gute duhe story harageze igihe peut-être muko mukina za saye muko mukina indi mikino bakwitiranya na Lauriane cyane no kwishuri deja abagenzi bacu
en fait uri umwana iyo ide yuko bakwitiranya n'undi muntu ntibikuryohera birakubabaza donc urumva usohotse gukina ukumva bariko bakwita Doriane bariko bavuga ngo urya niwe yagize batari wewe kandi ari Doriane byarakubabaza ariko urumva umaze gukura naho ubifata nk'ibisanzwe kandi ushavuga ati sibo nabo nyene bavyisanze kubera ko deja nabo tuvukana n'abavyeyi hari ike bihenda donc urumva none umuntu wo hanze wewe c'est normal ku kintu kijanye n'abavyeyi rero abavyeyi mwibaza yuko hagati yayo ninde ari umwana sheri wa papa gose twese bwa na vya biri vya Doriane niwe ariko ya papa gose aya kubera ko jewe na Doriane ngene tumeze ibintu byinshi tubikorera hamwe ariko nyene turamenya yuko hariho umwe ategerezwa gukora ibi uwundi agategereza gukora ibi umwe ari excellente dans ce domaine uwundi muri iyi ce qui fait que n'abavyeyi ntibigeze batwereka iyo différence nico kimwe nabo tuvukana twebwe abavyeyi bacu ntibigera batwereka différence entre abana babo donc twese badutraita de la même façon kuri level imwe n'abahungu nico kimwe hari story numvise yuko mu bisanzwe amahasa iyo umwe agwaye n'undi acagwara ariko vyashika kenshi turi abana en fait urumva c'est genre kubera uba uri umwana kandi uba wakuze ubona uyundi mwana iruhande yawe tu supporte pas kubona agwaye kubera nk'uyu ndibuka agwaye nanje naca ntegerezwa kugwara nico kimwe nawe urumva ni ibintu je mba mbona umenga ni kubera ko ari abana babiri baba muzibwe bakina donc ntibazoka harimo na solitude kubera ko hari ko usanga nyene atagwaye nyene kugwara mugabo ukabona yuko nawe nyene n'agasorte ka depression aramukumbuye umva bige murashobora gutuma n'abandi bantu bifuza ko amahasa amahasa araryoshe niba atari bwaga nijyahe n'ubwaho uburyohe buri mu mahasa en fait amahasa n'abantu uronse kasi wowe uronse une meilleure amie pour toute la vie n'abantu kandi urukundo usanga ruri hagati yabo naho abafise abandi bavukana si gusanga ruri hagati kandi usanga babitahura kubera twebwe nk'abatoyi bacu baratahura urukundo ruri hagati yacu c'est genre ntashobora gushavura ngo urumva ngo urakunda cane Doriane kundusha oya kubera si deja si urukundo rumwe je suppose ko atari urukundo rumwe kubera ko nabo tuvukana turabakunda mugabo kenshi on se retrouve turi entre nous deux usumba turi kumwe n'abandi tuvukana biba bigenze gute biri muri mwebwe njene bazokara kantu muba mwaravukanye kubera nka mama arashobora kuza kubwira ikintu jewe agaca ambwira ngo ariko ntuzokibwire Doriane dufate mu concert ariko ntuzokimubwire nasanze nakimubwiye haba uyo nawe acaja kukimubaza acamubwira ngo acambwira ngo we ngo ntabanga ryawe ngasa ngo ndabonye ko hagati yanyu atabanga nkohereye ngo kuvuga ngo nzofuma ndabibwira uyo ndi muntu atari mwebwe ndabwira mama we waratuvyaye uramahasi urazigene tumeze uko tuvuga n'ibintu vyose newe baza yuko wari kumbwira ikintu gute hama ndeke kukimubwira ntibiba biri na volontaire usanga wabivuze uko nyene ikintu bijanye na best friend numva Doriane warungutse umugenzi Doriane yarungutse umugenzi na Doriane ushobora umugenzi bibaze ko umugenzi muvukana ibintu bisa neza mugabo turazi neza yuko mu bagenzi harimo kudahuzaho ikintu harimo swatushwana harimo ibintu bitandukanye nk'amahasa bishitse mwebwe babiri mugashwana nicaye ikintu mukunda gufatisha ikibazo kiragoye guhera deja nk'ubu simbona n'ikintu duheruka gupfa twe kugira turinde dupfa n'ikintu sinzi n'ikintu kiba cabaye deja malentendu ndibaza tutatahuranye neza canke nk'ubu nkibagira kumubwira ikintu agaca ambwira warampishije
alors que nibagiye ni ibintu du genre sinon n'utuntu franchement turi minime mugana ibintu biri big deal mukunda gupfa kenshi bimwe twavuga ngo ibiki n'ibiki ngo nyene ngo turashwanye dushwanye muriga mushwana nyene birashobora gushika mugabo ni bya bintu nyene biba ari bisanzwe franchement kubera ko hariho nk'ikintu Loriana nkoreye naho kinkoreye ubundi muntu Loriana kinkoreye kimbabaza cyane kubera ko ndamubona ukundi kuntu ariko kinkoreye ubundi muntu nkasanga ntaco kingize ni ibintu du genre reka dusubire inyuma rero mu kiciga secondaire urazi ko muri secondaire tuba dufise abagenzi soit usanga badushaka ibintu nyinshi yamaze gushika hakaza umuhungu yashaka Loriana amaze kubona Loriana akavuga ati Loriana abanje tutabimeye urumva birashitse abonye wowe first time mugabo waciye abona Loriana aravuga ati reka tuvyihoze akicuza ko Loriana ntibyigeze bishika nivyo ariko akavuga ati amwake uwo muntu yoba yaraje dufate nk'iwanje hama agaca abona uyu agaca ahindura ntabitubwire ariko ku byo tuzi twebwe ntibyigeze bishika ntibyigeze bishika cyangwa ngo umuntu gaheza kudraga guyu gacaza kudraga na jewe kubera musa peut-être oya nibaza ko bari bazi ko iyo principe waje kurondera uyu ugacuza kundondera nanje sûr réponse izobimwe icambere na mbere hoho ntubudukunda kubera ko naho dusa turi abantu batandukanye donc ntubuzi ico ukunda donc urumva unkunze jewe ça veut pas dire ko utegerezwa ko ukunda Loriana sinon ubukunze le physique nice okay basi muransinze nta kibazo reka ngaruke mu kindi kibazo cyane cyane sibyo biramaze gushika hakaza kurondera Loriana plutôt Loriana sibyo hama Loriana akaca ku mukonsere wiwe ati lo ya muhungu bimeze nuko hama Loriana agatsirikana nawe sha aza gutesha umutwe quand même ivyo ni ibintu bisanzwe kurondera azi y'ubundi muntu kubera ko hajya baravuga ngo l'amour est aveugle donc harashobora kumurondera nk'umuntu canke je hakantondera umuntu mugabo kubera ndamukunda nkiyibagiza kubona ibintu amadefo yiwe utuntu nyene tutagenda iwiwe certes kubera nkunda araza akambwira ati shaje mbona umengo urya muntu tuva uzogwa muri échec donc audio yo kuja mu bintu bitagira umutwe n'amaguru kubera narabonye ko na côté sentimental je ndazi uyu unye le genre y'abantu akunda urazi guyiwe type urayizi nico kimwe nawe yarabizi donc urumva narashobora kubona nk'umuntu twarahejeje kwitamo donc yarashobora kubona nk'umuntu nawe ati uyu muntu naho ariko aramurondera siguye urana nyene akara forsa tu nkamubwira ati no kuri Loriana subiza ubwenge inyuma ujya muntu sibyo cyane nawe akaza akambwira ati lo nukuri oya breve urumva akambwira ati sindiko ndamukwankira kubera ntitwigera tudesida mu kibanza c'uwo la personne wenyene niwe agira choix kubera nje nko kumugabo wanje ni jewe nagize choix je nyene certes yarampaye avis yiwe yari positif nga avis yiwe ego ariko sinigeze ariko ntiyanyafluence utegerezwa kumwemera namubwiye ati nje uko ndamubona n'umuntu bwiza iki murashobora kumatinga n'ibiki nivyo namubwiye ati ariko ndamubwira ati la décision t'appartient kubera ko ni wewe muvugana je ntituvugana kandi niwe ufise uwo mugambi wo kubana nawe donc nivyatorna mal plus tard nutokuvugana ni wewe wambwiye ni wewe wangize n'ibiki urabibona nico gituma ni nka kurya n'umuvyeyi akubwira n'umuvyeyi abavyeyi barabwira abana ati urya muntu conseil tegerezwa kuba hari nimba atari banga nicyo kintu Loriana amaze kukubwira
wari ugishaka gose mugabo biba bivanye n'ukuntu yakubwiye gukumva yabwiye ati keke ntikihagarike uturagiheba wagiye gusaba conseil nyene kwa mukiyana sivyo atarakubwira ati bazero gado aya kino kintu ke mu nyuma turahindura decision yawe uravuga ati reka ndabivamo nk'ibintu vy'impuzu ahora ambwira nk'ubu unye dufate nk'ubu la première fois nja muri belle famille niwe yambwiye ati oya prame ivyo ntuvyambare ibi vyambare niyo muhanuzi mwiza rero kandi hano kintu naho mba nagitoye ndagiheba kubera ko nca mvuga ati na umuntu arinze abona yuko sava pa kubera ikintu bandanya force twebwe turakunda kwiyumvira ati nk'ubu yaba afise ihasa ryanje bafite yuko kw'ishuri abantu n'umuvyeyi naca ndamurungika wewe kw'ishuri ibintu bikaca bigenda uko wowe biramaze gushika swati mwebwe ikibanza ca lo Doriane akakigiramwo tugacakitingamwo neza canke ikintu Doriane gukora ugacuma tugatse bazi rero Doriane bimeze uku n'uku wewe genda ubabwire uku n'uku n'uku ivyo twamye tubitinya kuva kera ntitwigeze tuja mu kibanza c'uwundi muntu kubera ko no kw'ishuri je nari forte mu mascience uyo nawe akaba forte mu malangue rero baratubwira ati ne kumusa kandi abaprof batazi kubatandukanya kubera ikimutoguza ibibanza ariko narumva umengo ni ikintu ntokora sino boca bamfata gukina ibintu atari ivyo wasanga muko mwakitinga ibintu atari ivy'iwawe agaca avuga ati kandi urabona ivyo twavuze mu makomportement twe turatandukanye c'est facile qu'on nous détecte nico gituma tutigeze tuja ngo muri place y'umwe ngo uwundi ngaje muri place y'uwundi amahasa dufise muri kino gihugu cacu ni benshi cane mugabo mwebwe turabona mu social media zitandukanye turabona mu makamera n'igihe banga mukoresha kugira peut-être muri bajya benshi mwebwe mwikuremo abantu tubananye tubabona ndetse tunakunda ibikorwa byabo icambere twebwe kuva twiga muri secondaire twarakunda cyane ama réseaux sociaux notamment Instagram ce qui fait que déjà turakunda amafoto hama abantu benshi batumenye d'abord kubera amafoto twafata ijya page yo kuri IG iramaze nka 2 ans 3 ans parce qu'il y a kinini ariko en fait twari dufise ama compte personnel twese hama abantu batubonye bakatubwira ati kubera ikimutogira account imwe hama kwamsa abantu bakaza bararaba amafoto yanyu kubera ko barakunda amahasa barakunda amafoto y'amahasa hama nibaze ko nico gikundiro twakivukanye kubera ko n'abavyeyi batubwiye ko kuva tukiri ababebe abantu baradukunda cyane c'était genre babonye amafoto yacu wamengo nta yandi mafoto y'amahasa bari bwabonye hama n'ikindi naco nibaze ko ari kubera dusa hama aussi tugikrea iyo page même maintenant twamye dufise ama projet déjà hariho projet dushaka gukorera hamwe certes umwe wese barafise ama business yiwe hajewe dafise business ya amasakama n'ibirato donc tubwire deep imenye muri galerie Lilia C18 imbere ya fitness ko baca muri ville hama dufise ibintu vyiza cane c'est ma cliente wa mbere urumva ikibazo kizanye n'amasakoshi n'amasakama n'impuzu ibirato et donc abadames n'aba jeunes filles franchement vous êtes les bienvenus ariko entre temps turashaka gukora ikintu turi babiri sur le nom ya DoLau Twins ijambere twari hariho projet twari dufise mugabo
yarapfiriye mu tugira twihindure ubu turaciyumvira nyene ibindi kabisa kubera ko tuvuga ati n'abantu baguma badukurikirana baraba amafoto yacu gusa kwa bon barakeneye kubona basi n'ibyo dukora Doriane watubwiye ahantu musanzwe mukorera galerie Lilia sibyo nk'umuntu yifuza kubabona ashobora kuza muri iyo galerie mugabo akondisha akabashorera ego yoca babona oya birakunda ko tumubona na Doriane aho hantu kenshi yongeye aramperekeza mugabo hariho nyene iki ataba ariyo ndi kubera ubuzima nyene urumva umuntu ategerezwa kuza ahantu henshi nawe nyene ari bugukeya ibintu vyiwe mugabo urumva turasapotingana nyene uko biri kose agatege bukuru ninde butoyi ninde mukuru ni jewe bukuru ni wowe mama bavuga yuko misi yose bukuru usanga atekereje mugabo butoyi ugaca usanga nyene ari umuguruguru ukuntu kuko byaba bimeze mu bukwe bwa oya si par contre twe ni contraire je nama ntekereje bukuru nawe yaravuga donc hariho amantuuzega bashira ku bajumo n'abajumere atariyo ni nka bijya bavuga ngo urumva ngo umuntu ngamizuku sivyo mugabo Doriane hari yanyi yaragorana gose ushaka yari ouverte ntiyagorana nari ouverte cyane nari umuntu nari sharp urabibona nivyaho ibintu umaze kubona muhuriza ku bwose na Doriane swati mu kwambara canke mu buzima busanzwe nivyaho ibintu umaze kubona muhuriza ko kenshi kwambara kwisiga insane gusokoza donc ntuzega iyi murabibwirana cyane ntitubibwirana kubera nk'ubu ndamubonye amizuka numva atabikunze basi iyi style memuzi wari uzi ko ariyo style afite umushatsi navyiyumva ntitwayivuganya ariko umugabo ndavyiyumva umugabo muri salon twarajanye muri salon twarajanye kandi n'abantu batuzi muri salon ntiyirirwa arabaza ati ndakugirira iki nje namaze kuvuga ivyo bangirira uyu ntibamubaza baba bazi ko amugirira vya bindi nyene okay kwiyumvamo ikintu ugaca usanga n'umuvukana akaba afise ico kintu nyene lo nivyo ibintu maze kwiyumvamo uwo munsi muhuye na Doriane uba sasa nabona ko bimeze surtout impuzu na coiffure hamwe na maquillage kenshi imisi yose niyumvisemwo ibyo mbwira nsanga nawe ari byo yagize yakaze ntivyoroshe yes mu kurangiza neza kino kiyago cacu ko nasanze muko murachilinga foke nanje ninjira muri chill yanyu nizaye plan mufise muri no mwaka ku bantu ba following account yanyu ku bantu babakurikirana cyane gose nizaye plan mufise no mwaka nizaye ibintu peut-être murindira ni gishika uvuye kuri mwe turafise ama projet menshi gusa ne pour le moment ntitushobora kuyavuga kubera ko deja si benshi bari en fait projet ya mbere twari twifise imbere ya covid ariko covid iciracamwo bica biragorana gatoyi donc urumva dusubiye kandi twaciye tumara umwanya munini tutari kumwe kanje nacengira mariage nje nanje cansubira kw'ishuri donc urumva dusubiye gutorana même pas il y a 6 mois agarutse donc urumva niho dusubiye gutorana ce qui fait que ubu turacanye turacaraba nyene ivyo tuzokora kubera ko hariho n'abantu benshi bakoma tugira DoLau Twins gute mwaraduhevye ibiki ariko nyene turabashimira abantu kubera abantu uko musugiye reka ko et pourtant ubu on n'est pas trop active kubera nyene famille urumva umuntu amaze kugira mariage agreze d'occupation ariko umva amaproje ni menshi kandi bazoyabona ngoma ndabahe ibibazo bitanu muri lisansi yo kwishura TikTok tabiro byo kwiyumvira cyane ikibitsiko ikibazo ca mbere hagati yanyu ninda kunda kurira rwose Loriane okay
hagati yanyu ndakunda kuzana inkuru nyene zitwenza gose. Alors Yann. Okay. Hagati yanyu mu butoga nginde akunda kuregana gose. Ni Loriane. Sometimes agera kwa Loriane. Okay. Hagati yanyu ninde muntu bivanye n'ukuntu soit Doriane yambaye cyangwa Loriane yambaye mu t-shirt wambaye wapi? Ni jewe. Contre succès gose. Cyane. Oya ndagoye guconvaincre. Kabisa. Icyanyuma ngo ndabaze ndifuza Loriane abwira ikintu Doriane atari bigera mubwira mu buzima bwiwe. Biraba. Nibaze ko ikintu tutabwirana cyane iyo ko dukunda ni nk'uko ntuzokwigera tubona turiko turayambira genre atari nko kumufelicita twari yagize mariage n'iki ngo tugiye nk'ahantu ngo canke genre kumamanza mugabo le fait que ligiye umunsi wa mbere dutandukana byaranse ko dusezerana courage zatari kubera ko oya byarase ko tugira ngo yambi ko canke iki. Voilà, en fait, on trouve que le fait que yambira nene ça montre ko dutandukanye. Alors que tutayambira yenyene. Umavuga ati de toute façon sinamusenze. Wumva muge yambi ifsikiri sigura. Ni nka je t'aime. Okay. Tukiya tukirana vraiment ko dukunda. Basi kuri message basi birashikati. Okay. Reka mpindure ikibazo cyane cyane nyuma bazi. Doriane amuravye Loriane mu maso. Umubona nyine. Cyane umfasha no gutweka. Bon. Sinzi ico ndamubona mu prem. Gusa nuko ari mwiza ndimo nta makompliment twe tugiranira. Mugabo turazi ko dukundana. Compliment sikirenge. Oya, genre ndabubwire ko rupa kuri mwiza kuriki wapi. Mugabo ndabibona ko ari mwiza. Urabibona gusa byigumitsamo. Kandi nawe ndazokwa abibona. Kabisa. Peut-être murabise akantu kari ku mutima mufuza kwishikiriza abantu bakurikirana. Mwanya ni gwanyu bice muri hangout ndibaza yuko message yanyu yaza gushoka kuri bose. Sinzi ko twahera kuri bukuru cyangwa kuri buto. Kuri buto. Hera kuri bukuru. Ndiwe yatanguye kubona izuba. Ubu uravyemeye. Yegera yemera ko ndi bukuru wiwe. Oya si avuga ngo urumva ngo niwe ngo ari Rene ngo ibiki. Nivyo ntamanki natawumbwira ati twese turi bakuru. Mugabo nyene urumva ntasomba kanini. Ariko ntasumba. Ariko narabonye izuba imbere. Narakuboneye izuba pe. Mugabo Loriane asaka no kwiyemera imbere yawe. Cyane. Arasoma fier. Oya beba. Sibesh. Okay, reka dore kuri Loriane rero. Gire tugiye aba followers bawe. Aba followers bacu cyane abakunda cyane korana abantu bari agréable cyane. N'abantu franchement urukundo rwaho ngenda rubona. Ushize ko nakantu gato yubusa. Barakagira nyina akantu kanini barakagira akantu kanini. Ndakunda n'ama message batwandikira n'ama message ari touchant. Babandanye bakundana nyene badu supporting ça me donne de la force. Nivyo nyene avuze hama Imana ibagirire neza. Amina. Twebwe à la base nibaze ko hariho n'abantu benshi batuzi kubera muri chorale. Donc n'ubuntu bw'Imana. Kabisa. Mbwa twibutse aho tworonka amasaka ameze neza ibirato bimeze neza. Galerie Lilia C18 avenue de l'Iprona. Boulevard de l'Iprona. Boulevard de l'Iprona. Kabisa. Kandi ubundi turi muri periode y'abantu bakundana bahana ama gift hashiriwe gift aruisaga ni galerie. Bah oui, il y a même la fête des journées internationales de la femme.
nayo nyene ife ko bayigira bakadushorera prime kabisa. Akabazo ka nyuma nicaye ikintu mufise Amahasa nicaye ikintu Imana yabahezagije abandi bantu tabaho. Oya nivyo nyene jewe urabona franchement Loriana kubera ko turafise n'abagenzi mugabo twebwe turiyumvanamo cane ce qui fait que hariho n'abagenzi des fois bahora badushavurira rero twasha kubabwira ko natwe atari twebwe twe turabakuza turaba mugabo urumva hariho iyo kubera n'umuvyeyi wacu arabitahuye yamatubwira niwe mwebwe mwama mufise ivyo muvugana ntimigera mubura ikintu muvuga ariko urumva yene hariho aba batabitahura kandi c'est normal ariko urumva natwe bitubako uko nyene donc jewe urumva navuganye na Loriane bibaryoshe nawe nyene c'est la même chose. Hari story numvise yuko umugabo wa Loriane n'umugabo wa Loriane amazina nabo bose ni Bilibili. Okay. bose ni Bilibili. Zageze gute? Ni coincidence ikomeye kubera ntibaziye rimwe bari basanzwe bazananye umugabo bo barabagenzi barabajama ubwo niba barabwiranye ati oya bravo ni coincidence ni nkuko hari kuza n'undi twi Duma umugabo yari kuza afise irindi zina. Mugabo mwarabwiranye ati mbe urazi yuko nanje yitwa Billy? Le fait que yitwa Billy par contre ikintu tutari tuzi ko tuzo ko nabo bamuhamagara Billy kwarafise n'irindi zina donc je nibaza ati basi bamuhamagara wirindi zina certes yitwa Billy mugabo bamuhamagara irindi zina. Mwavyakiriye gute basi? Jewe sinamani rendre compte yavyo cane. Pareil. En fait, ntitwebwe kuri twebwe ntitwigeze nje nabonye yuko vyimpressione abantu abandi babitubwira. Ariko kuri twebwe genre bikiri hagati yacu twebwe tuzi uko twese dusohokana n'abantu bitwa babiri. Nta gaciro kanini twabise genre ni ibintu bisanzwe. Gusohokana n'abantu bitwa babiri ni ibintu bisanzwe. Ariko numva abandi babibona nk'ibintu bidasanzwe umengo twarapanze nta kintu na kimwe cyo gupanga cagiye ni ibintu nyine byaje biri real uko nyene ni Imana yari yateguye Imana ni hatari yari yavyiyumviriye kuva tutaranavuka mugabo basi biraryoshe ko biri kose biraryoshe. Merci beaucoup ndabashimire cyane ndibaza yuko next time nzogaruka kandi nze kubagendera ko tugira party 2 party 3 tubona nka party yose ko tubereka twamaze gushaho projet yacu entre temps business yacu irafise nayo nyene page ya kuri Instagram yitwa Top Chic Store. Nayo nyene mugende muyifollowe hariko byose hari kama article yose n'amaprix. Merci beaucoup. Ndagushimire wowe wadukurikiranye du début à la fin ndizira ko wagize ibihe bimeze fresh sana je kintu nungutse kuri Doriane hamwe na Loriane nuko urukundo nico kintu dukeneye twese dukundane twerekana urukundo dutezanye imbere. Ndakwibutse kandi yuko ushobora kuja kuri account yawe ya Instagram wandike DoLau Twins. Kintu cyambere wakora gira kwanza s'abonner kugira uzo muba updates ukona amafoto yaba ameze fresh sana. Amafoto ya bebe nanyu tuzashira apana ubu turindire gato abanza kure ariko usanga ntakunze amarezo sosiyo. ide gizina rya bebe n'indarizanye ni Loriane. Oya umugabo wanje fresh sana yubaho hari hose. Ndakwibutse kandi ko ushaka kugura akantu kameze fresh sana ushaka kugurira nyine umukunzi wawe mama wawe canke inshuti zawe ikintu kimeze neza wogisanga muri galerie Lilia Kwande kwa Doriane siko nise C18. Ndagushimire cyane wadukurikiranye mukurangiza rero hangout miss yose mwamura aba hangout mwamura ukuntu zihera gute mutwereke
Pom pom pom. Duhere kuri kamera y'ino siko duhere kuri kamera y'ino tugira gatatu pop 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 tuvuga hangout twagiye 1 2 3 pop 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 hangout ariya gatatu pop 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 Hangout. ariya pop 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 hangout tugira hala 5 hala 5